bakunzi ba HARIHO TV umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, imiryango yose mu isi yitirirwa n'indimi zose, ngiye bugufi imbere yawe mwami Mana, ngushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwinshi dufitiye, ngushimira ko watuzigamiye mu itiruka tuvyura amahoro. N'uyu mwanya mwami Mana tukaba turiko duhema umwuka w'abazima, ni igiciro kinini sinoreka kubishima ko ari abatabihawe, kubona rero twagiriwe neza, nitworeka gukengura urwo rukundo rutangaje Mana. Kandi ndizera sinyagohoraho ko nubwiye ko dukoresha ibikomeye kugira ngo bifashe imitima ya benshi, kandi izina ryawe rishigwe hejuru. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera, icyubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka kwihebura, dufise Imana yongerereza abahe inkomezi. Haleluya. Uyu mwanya ushobora kuri kuraca mu bibazo, ushobora kuba ubabaye uri kurarira, ariko dufise Imana ihoza amarira, dufise Imana ikomeza abayo. Abacitse intege irabongereza inkomezi, abihebye ikabongerezamwo ivyizigiro. Rero ntucike intege, ntiwihebe, ntiwihebure, rangamiza uhoraho, ari hafi yawe, arakwegereye cyane cyane gusumba uko izo mpuzu wambaye zikwegereye. Haleluya, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya. Turasoma igice ca 40 duhere ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 31. Haravuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Ni igiki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye, nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadende bukigwa, ntaruha, ubwenge bwiwe ntawo buserangura. Niwe aha inkomezi abadende bukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yodende bukigwa ikiruka ikaruha, n'imisore imisore yodende bukigwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yo kwicako igatemba. Ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi shasha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Amen, amen. Murumva ko iri jambo ryariko ribwiga umuntu acitse intege, umuntu yihevye, umuntu yihebuye, umuntu yakubititse abona mengo nta nzira, abona atavyizigira afise, ariko ijambo ry'Imana riza kumubarira rimuhumuriza. Haleluya, rimuhumuriza nk'uko nawe aka gatondo iri jambo rije kuguhumuriza, iri jambo rije kukongeramo inkomezi, iri jambo rije kukubwira ubukuru bw'Imana. Haleluya, rije kukubwira urukundo rw'Imana, rije kukubwira imbabazi z'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo ni igiki gitumye uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli? Hashira izina ryawe. Haleluya. Wewe wihebye, uri kuriganyira, wewe ubona umenga ibyawe byarangiye, amastress akwishe, ejo uzokusanga bakubise abese cyangwa bakubita diabete n'ibindi bigwara biteye ubwoba kubera amastress. Ijambo ry'Imana rikorera kubaza. Haleluya. Ni igiki gitumye wihebura? Ni igiki gigutumye umva utivyizigiro? Ngo ni igiki gitumye uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, utira inzira yanje inyegejwe uhoraho? Haleluya. Ushobora kuvuga uti jewe uyu mwanya narahamagaye Imana, uyu mwanya ndabona Imana itanyumva, ndabona Imana inyirengagije, ndabona Imana menga je isengesho ryanje ntaho rishika. Nukuri hari igihe usenga ukumva umenga isengesho ryawe ntiriko rirarengana, ariko nagira ndaguhumurize nkubwira ngo isengesho ry'umugorotsi Imana iraryumva. Haleluya. Kandi igihe cy'Imana kigeze, igihe cy'Imana kigeze,
irishura. Haleluya. Imana irishura, kandi no mu gihe itarishura iraguha inkomezi zo kwihanganira mu bigeragezo, iraguha inkomezi zo kubikomereramwo, ugashika mugashira ubwoba. Haleluya. Ukavuga ngo hari uwo nabwiye, hari uwo nikoreje imitwaro yanje, uyo ntashobora kunti, uyo ntashobora kundeka, uyo ntashobora kunyirengagiza, aragukunda, arankunda. Haleluya. Igihambaye no kumenya kugiranira imigenderanire myiza nawe. Haleluya. Naho igisigaye we nta kintu na kimwe kimunanira, nta kintu na kimwe kimutera ubwoba, nta kintu na kimwe adashoboye. Haleluya. Haleluya. Ngo ntiwari bwabimenye. Tusome ku gace ko haruguru ka B, ngo kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Urumva? Ushaka kuvuga ngo je Imana iranyirengagiza, je ndasenga ntinyumva, abandi barasenga umunsi umukabona bishu, mu kwezi kumukabona bishu, ariko je nsenze imyaka 2 nsenze 3, Imana ntinyumva, Imana ntimbona, ukihebura. Ariko nagira ndakubwire ngo irakumva. Haleluya. Irakubona. Imana ikorera ku isaha yayo. Imana ntawo yitegeka. Imana umva ikorera ku isaha yayo. Kandi cyo nabonye bantu b'Imana, isaha y'Imana yamara nziza. Haleluya. Isaha y'Imana yamara nziza. Ngo ntiwari bwabimenye, nturavyumva, uhoraho ni Imana ihoraho. Haleluya. Umuremyi w'impera z'isi, ntadende bukigwa, ntaruha ubwenge bwiwe, ntawo buserangura. Wavyumvise? Imana n'umuremyi w'isi n'ijuru, Imana n'umuremyi w'abantu, Imana n'umuremyi w'ibihe, ni wikuranye bihe. Igihe kibi kirashaka kukuza ko, ariko mu gitondo ikindi ikiye ciza kikakuza, ni wabikuranya. Haleluya. Nico gituma abantu b'Imana ndakubwira, we wari wihebye, wari wihebuye, wari uhungiye ahandi cyangwa wari wabivuyemwo, ndagira ndakubwire ngo garuka ku Mana. Haleluya. Garuka ku Mana. Nta handi hari ubuhungiro, nta handi ushaka kuronka inyishu, nta handi ushaka kuronka ubutabazi. Haleluya. Je mpara nkunda kuvuga, none hari igihe umuntu ahura n'ibibazo agashaka kuvyikorera, kandi ibyo bibazo ntavyo ushobora, ahubwo kubishobora byo biragushobora, byo birakwica, byo bigutera ingwara, byo birakubuza amahoro. Ariko igihe ucuvuga ati Imana ndakeneye kumpa inkomezi zawe kugira ngo mbashe kugendera muri ibi bintu, Imana izo nkomezi iraziguha n'ukuri, iraziguha, hama ukabigendera hejuru, hama igihe cyayo yashinze gishitse mu kadomo, ukabona Imana igutabara. Haleluya. Haleluya. Ukabona Imana igutabara. Kubera iki? Kubera wayizigiye, kubera wayihungiyeko. Ngo nimuhungire munsi y'amababa y'Imana, nimuhungire munsi y'ikiganza cyayo gikomeye kitabashwa kumenwa n'umwasi, nta muntu umwe ushaka gukura mu kiganza cy'umwami. Haleluya. Rero hungirayo, kandi ugumeyo, kandi uhatebe. Amen. Ngo niwe inkomezi abadendebukiwe. Umvise? Ngo niwe inkomezi abadendebukiwe. Nukuri Imana yisabye inkomezi iraziguha, Imana yisabye amahoro irayaguha. Haleluya. Imana ntiwosaba ikintu kiri mu bugombe bw'Imana ngo ikikwime. Haleluya. Rero uyu munsi ukaba wumva atankomezi mfise, ukaba wumva udendebukiwe, ukaba wumva wihebye, wihebuye, genda ufuka musenge, ufate n'iminsi 2 cyangwa 3, ugende wisonzeshe, uyibwira uti nta kindi kinzanye Imana, nje kugusaba amahoro, nje kugusaba inkomezi, nje kugusaba gukomerera muri ibi ndimwe, umwanya utaremera kunyishura, ndashaka ngo unyambike inkomezi zituma ntahungabana, zituma nasa n'ibihe, ngume ndumwizigirwa, ngume ndumwana w'Imana, ngume ndaguhimbara. Haleluya. Atakindi kikujanye imbere y'Imana, ugende ufuka mu bisengere, Imana izoguha inkomezi. Haleluya. Na vya bindi hasigara ubigenderamwo, ubona umengo nta n'ikigeze kiyaba, kandi uri muri ivyo. Haleluya. Kuko niwagira iki, niwatanga inkomezi kubadendebukiwe, kandi utagira intege amwongererezamwo inkomezi. Wabyumvise? Imana niyo yongera inkomezi. Nta mwana w'umuntu yogira inkomezi, nta mwana w'umuntu yogushoborera ibibazo, ntawe. Ariko Imana niguha inkomezi, Imana nigukiza imitwaro wikoreye, kanatsinda yaranabivuze ngo tuyimwikoreze.
Haleluya. Rero emera uyituru yimuhereze hama nawe ugende wirebanga. Haleluya. Ngo imisore ngo yodende bukigwa. Wavyumvise? Imisore ikiri mito yodende bukigwa. Haleluya. Ikaruha. Ngo n'imisore ikibangutse yo kwica kigatemba. Ngo ariko wavyumvise? Ngo ariko abiteze Uhoraho. Haleluya. Bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha nk'inkukuma. Mwavyumvise? Imisore yotemba bakananirwa kandi bari bakiri bato, ariko wizigiye Uhoraho no mu busaza bakomeye. Haleluya. No mu busaza bashingira intahe Imana, no mu busaza bavuga amajambo y'ibyizigiro, nta kimuca intege. Haleluya. Kuko azi ko apfumbaswe n'Imana ikomeye, no azi ko apfumbaswe n'umugabo atakintu na kimwe kimunanira. Haleluya. Haleluya. Ntadende bukigwa, aguma yibura mu nkomezi nshasha. Asazana itoto, asazana indirimbo mu kanwa kiwe, asazana umunezero, asazana amahoro. Haleluya. Nasaza yidoga, nasaza avumana, ariko asazana umunezero, asaza hezagira. Amen. Amen. Ngo ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha, bazodigisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwa. Wavyumvise? Abiteze Uhoraho ntibacika intege, bama bakomeye, bama bafise ibyizigiro. Akavuga ngo uyu munsi naho bwije ejo buzoca. Urumva? Agumana ibyizigiro, nta kimutera ubwo barazi ko Imana ari ikuranye ibihe, arazi neza ko ijoro ryo worarurira mu ijoro, ariko bwaca mu gitondo inkondo zikavuga. Hagarara kwijambo, akarihagarika karisengeramo kandi rikamukomeza kandi rikamuremera igitangaza. Rero umuntu w'Imana we wari ucitse intege, we wari wihebye, fuka musenge, reka kurira, bwira Imana irakumva, bwira Imana yiteguye kukugirira neza, bwira Imana igufitiye imigambi mwiza, bwira Imana. Haleluya. Iri hafi yawe, irakumva, iragukunda, ikeneye gusa kumva ico uvuga. Haleluya. Imana irakeneye kumva isengesho ryawe, Imana irakeneye kumva ico uyisaba. Haleluya. Kuko isengesho ry'umugorotsi rihimbara Imana. Rero reka gucika intege, ureke kwiheba, ureke kwihebura. Imana irakuzi, Imana irazi ibyo uri kuracamwo, kandi yiteguye kubigukiza byose. Imana yo mu ijuru rero ibampera umugisha. Mana yanje, Umwami w'Imana, sindambirwa kugushimira. Uri gitangaza Mana, urera kandi uragororotse. Izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni ndiho. Uriho muri byose Mwami, mw'ingwara uriho, mu marira uriho, mu maganya uriho, uniho uburi kugira ngo duhoze dukure ku ibyo byose Mwami. Kugurukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi dufitiye nk'abana ukunda, uragahezagirwa, ugira neza bugaca bukira. Reka rero izina ryawe rikomeze gushimwa na bose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Umwami wanje, senze nizeye ko byumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.